Yes, bene wacu. Muko bien. Iyi ni content shasha yitwa muhira. Nyumbani. Sheri bite. Mushizi gutana muzima. Muzima ni so wari. Turi muri film. Uyu ni umushitsi wanje no munsi. Arabyumva. Umushitsi ashaka kwidondora ku bantu bankurikirana nibereye muhira. Kwidondora amazina original names cyane. Original. Yeah. So kumavye kumavye basi makaka boro kanje basi mbeni upenda kuzimana iki. Amazi ni fresh. Bebe mamaji yaje. Ana amazi akanyete tugiye. Mkirawo. So kumazina nawe n'abavyeyi ni Aroni Nimbona. Aroni. Nimbona. Raba aka glass kameze fresh. Fresh Aroni. Aroni Nimbona. Asabye amazi ngaya amazi. Naje maya kaboro kanje nimwe. Impa. Nintugiye none. Ikame. Impa bana. Shiro abantu kumubona yuko mfise umugore w'ikigaho. Tugumana je masaha karageye. Turagumana yeye tujya mu cyumba. Zimana nanje gato yagi n'umushitsi nanje. Kondamu. Afata kama. Nini ngwanye. Makamwe tuyage n'umushitsi. Aha ikindi kiganiro gishasha cyitwa muhira. Muhira kwa Simbi. Eyo nibereye muhira kwa Simbi mari mfite umushitsi wanje. Okay, magafungurutse. Abahita muhira kwa Simbi. Wasemavu. Kandi ni original. Urazi ko ababona n'amapirate. Zanuze. Ni original murabona. Nimibaze ndiko ndanywa PO ndagashira nga. Janvier 2024. Janvier 2025 yego. Kimeze gute rero gabro? Aroni. Ndakwite Aroni cyane ndakwitende. Intelligent kid. Legend Kid. Okay. Byagenze gute muno muntu usangiye muhira? Mbeho ushitse nakwakiriye gute? Nakuvuga ingene nakwakiriye kwanza. Ninjiye. Yego. Maze kwinjira. Cyasanga burahiye. Biba ngombwa yuko tumanza nyine kubikurikirana. Yego. None wahaze. Yego cyane. Yakwe. Yego. Safi sana. Kandi mwakoze. Okay, byiza cyane. None kubera ndakeneye kumenya kuva kuri Aaron gushika kuri Legend Kid. Namenye ngene ushobora kuba waravuye kuri Aaron gushika no vuga ati prefera yuko wonyita Legend Kid. So iyo uvuze Aaron directement ucumva yuko ari umwana wo muhira. Yego. Ariko rero iyo uvuze ati Legend Kid cyumva yuko ari wa mwana wishite. Yego. Wa mwana akazi kose ashobora kugakora kugira ngo yiteze imbere. Mu Legend nyene. Mu Legend yego. Bimaranye imyaka ingahe ya Legend ko ya Aaron iyo urumva yuko ari vukanye. Darumaranye imyaka 3 n'igice muri ine. 3 n'igice? 3 n'igice muri ine. Ukuraje muri 4 ans. Okay. Yaje gute? Icyo gihe abantu bakunda kumamagara ngo Wolf. Kubera nyine hariya ari iwacu. Nihembe iwanyu ni bizo wanyu ni he? Umva ni muri Bujumbura ariko Dirare ariko mu Maramvya. Okay. So rero kare hariyo ibikoko byitwa imbwebwe. Cyakunda kuza. Byariho imbwebwe
narakunda kera kuza, ariko rero bivuye mu rukoko ari hano hose mu rubira bikaduga bimeze nk'imbwa byaba bigereye guhiga imbwa zaba zitunzwe n'abanuze genre imbwebwe zaba zije guhinga imbwa guhiga imbwa kugira zizice imbwebwe burya si imbwa ni nk'imbwa ariko rero biratandukanye bitandukaniye kuko kumwe bitandukanye ni ukuvuga imbwebwe zo ziba zikaze cyane par rapport y'imbwa kandi rero ikirenze ku mbwebwe ntishobora kugenda ari yonyine zikunda kugenda arakagwe mu gihe imbwa rero iyo yagiye kunuranura ushobora gusanga yagiye yonyine mbere ko tugaruka kuri rya orphe gato none nagenda kumenya ku mbwebwe gato ko cumbiye ikintu kigiye kinyentereza gato hari igihe mpari mwitemberera mu ijoro nkabona ibibwa byinshi bari imbwebwe hari igihe mpora kene bamisi yeze nk'ikiba mu gatunguru asha gutahura mu ijoro nkabona imbwa nyinshi imbwebwe kuri apparence kuri bashaka gutandukanya imbwebwe n'imbwa imbwebwe bimeze gute imbwebwe imbwa zirashobora kugira agakungu ariko rero ikibazo c'imbwa zigira agakungu nagaki kujya ijya paka cyangwa nk'ijya paka y'imbwebwe zijya hamwe akaba ari nyinshi rero imbwa ukungene zigira ijya paka zozo iba ari nk'ibaby sinzi ko novyita ngo iba yarinze imbwa nyene ikidaro kazi nyene kiba kigeze muri ya minsi yo gushakwa ego niho imbwa zishobora kugira paka yaje igenge ijya demu tugiye kwiga tugiye kwitera selection ariko rero ntuzeya mbwebwe zozo ziba ziri different totally different n'imbwa kubera ko zozo many times kenshi na buri munsi ziba ziri kumwe oya mvuze genre kuri apparence uko iyi ni imbwa kuri mu maso ariko ngene imbwebwe iba ifise amabara agomba kwera ngaha ariko imbwebwe zo mu ntuze nk'izo muri neje kenshi usanga hariho izera mvuze zo mu rukoko ziba zifise amabara agomba kwera aha akaba acanze n'intuze n'aya noire imirizo zikunda kugira imirizo miremire ntibifise umurizo nyene nk'uw'imbwa ni nk'uw'imbwa ariko si ko nyene no kuko hari imbwebwe hari imfyisi imfyisi wapi imfyisi nayo urabona imfyisi ni iyene imbwebwe nayo niyo wambwiye yitwa wolf okay kuri rero bakwita rero wolf namba mu gifaransa bayita lulu icyo gihe rero kubera jewe nanka yuko umuntu ambwira yuko ndi imbwa rero niba abaniga baca bavuga ati rero wewe ko wanka yuko umuntu akwitwa kuri imbwa akaba akwita imbwebwe reka tugwite imbwebwe kubera mbona umenga imbwa wozikarira cyane icyo bizi ko hamwe uvuye kuva kuri iyo mbwa gushika ku mbwebwe gushika kuri legend nyakina urumva icyo gihe twaba turi kumwe n'abaniga nyene dutera inkuru rero hacagera igihe yuko mbona umenga abantu bari abasani bo mu Burundi baririmba nani ndavuga ati jewe ndashaka ko nogira ko nanje noba umusani icyo gihe ndibuka twagiye kuze kuri black and white twinje rero cyo ndabona fizo bari ahantu hari ndibuka umunsi hari samedi ariko hari kera ariko hari muri nko muri 2020 pass rero ndamubona ariko numva umenga no musaba ifoto ariko gusa nyine ubwoba bwaranyica bati hafi kumwegera rero maze igihe ndaraba nyine fizo kumwe nameze nabagiye kwera fizo kumwe ndamukunda numva umenga jewe ndashaka ko wande tuzohura ahantu
nyene nkamusaba ifoto ndi fieri nyene atabwo bafise nk'ubwo nagize uwo munsi rero hacara haciye hacana umuji umwe gusa nyine ndamubaha nkunda kumwitwa papa iyo twahuye yitwa Rafa Rafael acarabona nyene abahungu bari muze muri quartier bazi kuririmba je baca barambwira ati ubona nawe gute kubera we yashaka kugira rebo yiwe tugushize mu ntuze tugushize muri iyi rebo yanje nje ico gihe nani mfise ntuze nari maze nyine kuza ndaja muri burya studio buto ariko nyine mvuga ati one day hazosha ariko cyaciyumviro nyine cyo kuvuga ati nje ndashaka one day nzohure na Fizo ndabusabe ifoto atabwo rero nca numva umuntu Rafa much respect kweri ariho nubwo ataragera igihe shigakora ariko hariho Tafari yashize ku muziki wanje inzano bavuze ati ngo mubona gute mugiye gukora indirimbo muri Bantu Boy ico gihe hari hakirimo ba Dabo bakiriku ba Dramati ego niwumva kweri ubwo rero caburante Dabo turi seriye aravatire okay sawa jewe sinari nanditse ariko abantu zeya abapeti twari kumwe bari banditse abo bapeti ndibaza benshi bashobora kuba babazi harimo Crown Badect ujya nuze Rwanda yigeze kuba Rwanda yari mu Rwanda na one way yigeze kugira hakaba nujya Dollar Blues yigeze kuba amanajingwa nantuze na Famba ariko baheruka kuba kugira breakinga so twagiye muri studio duhura na Endomike yari rya mbere the machine aramutashi yari muri Canada much respect kabisa muri Canada ubu yambere umuvani mwiza ego na we nawe nyene yambwiye ati wewe utegereza kuburi Young Wolf ico gihe nyene bagomba nyene ko mbandanya nitwa Wolf ariko jewe nabona umenga biri different nyene kuguma niyitaga koko kandi ndi umuntu niso ico gihe rero tugenda gukora intuzeya indirimbo tugiye muri band nyene Endomike aradufasha cyane adukorera indirimbo zibiki nyene tubandanya dukura ariko rero haragera igihe nyene Chegera mfizo ngarahuye kuri studio oya twahuye ahubwo gusa buri gihe uko twaza mwasanga yavuye okay n'ubu nyene n'ubu ntimura nahura gushika no oya ntiturahura kweri n'ubu urashafise indoto yo kuvuga ati ndifuza yuko one day nzohura na Fizo mukaramukanya nkamusega ifoto ego sabsa hariya mu maramvya abone gute ni fresh babakira gute kuko je narabaye cyane ahantu nyene usanga ari bana izamaramvya zandi ubu niho atangiye kuba umuji urumva mwahavukiye mu bebye hari n'imbwebwe ni kurumva yuko mufise izindi story ndende narakuriye ahantu mu mamiliye usanga ari un peu rare kiretse ubu yuko witwa umunyamuziki hariya bimera gute ko ndabizi hariya benshi usanga basenga cyane agisha hari ama eglise menshi ndazimarambya ashobora kuba ari ama eglise menshi amadini abemera Imana sana mbwa gacabona umuntu afise imishatsi meze uko tutiwa lakini kumenya ni hariya uruburugu yabuziki muri societe abantu bavyakira gute abantu sico kimwe bose ntibameze cyo kimwe hariho nk'aba papa babitahura abapapa bo nta kibazo abo nitwobagarukako bo barabitahura cyane kwa raporo y'aba mama ko aba mama benshi usanga nyine ugiye gutongoza nk'umwana mu rugo runaka rero bakuzi yuko uri umuririmbyi babifata ukundi kuntu bakabona ati uyu aje konona gusa umuntu barashafise imwe yaruno baracabona mwabona mugabo nive n'ubundi murono igabasanye ni munarongora oya sitwese no
gusa nimurarongora vraiment abagabo abandi murabakinisha mugaca mubavubura oya menganya kwigendera weshe nyakwigendera nkuru nziza niyo yavuze ati umuryango bumwe akitukisha so rero nibadushire muri kategori ego turaririmba turabasani ariko ntabwo imitima yacu ari imwe imitima yanyu si imwe sawa courage merci beaucoup safi sana none hama ubu ufise indirimbo zingana gute kuva indirimbo umaze kugira umaze gukora indirimbo zitatu utarazikora utaraja muri studio n'ubu ni ya impinduka ubu umaze kubona umaze kugira impinduka irahari si nini ariko irahari impinduka ya mbere ihari uko hari abantu bakwankuraja n'abandi nyine bakakubwira ati hoya bihebe ariko rero kare ntaratangwa gusohora video n'imwe abantu bose rero baravuga ati wapi wewe ntabwo uba umusani ariko ubu hariho bamwe bavuga ati kabisa komereza aho urabizi mbere tora amayinite umva abantu n'ubwa mbere atavyo baguha ubu barabiguha urafise icyizere yuko ibyo bintu ndazi impamvu muri societe kenshi usanga bavuga bati sindakeneye ku mwana wanje kuko babona yuko ibyo bintu n'umusani bitakugaburira bitakubeshaho urafise icyizere bivaye ari umuntu ashobora kuyiraba ataraja mu by'imiziki aho yari gacarabona nka je urumva nkaje nk'ubuzima mbayemo ntunzwe n'umuziki kweli nanjye ntibambwira ngo mbibe iby'imiziki hari ajavuga ati ngo imiziki kutaririmba uragira ati ntunzwe n'iki cyo akazi k'umuziki urumva nkaje mu byanje umuntu yoza kumpanuza ati none upavenda kubibamwo gute ndashaka kumwibira ibanga sibyo mbwa none muravuga ati ndafise icyizere ndabona neza yuko ejo ni heza canke naho ndi harame icyizere waneza yuko Jean uravye uburyo maybe usanga atari ubusohora n'abantu baterateranya bakabusohora mugabo urabona yuko basi swati namba ari ubusohora cyangwa namba abandi babusohora urabona yuko ari mu cyizere yuko uburyo uko busohoka uko bigenda kose hariyo ashobora kugaruka n'umuntu akanunguka maze uko dukora ibyunguka yego ikintu cyambere novuga ubu ndashima Imana first of all ndashima Imana kuba bitakiri nka kera yego kare urumva jewe nije nimenya muri audio nkimenya muri video n'ibintu byose bikurikiye hanyuma yo gusohora umuziki ariko ubu ndafise manager ubu supportinga ashobora kundihira audio na video n'ibindi bikurikira akabindihira rero abaye atabonye yuko hariho income izoza mu nyuma azoba inyungu yo barabivuyemo kubera buri gihe nkuko ukunda kubivuga ati dukora ivyunguka safi sana je utuyago two muhira bagene ko ari utunzo turaba tugufi ikiyago cya mbere mwaje cyitwa muhira kwa service aranzo kwamba nakiriye abashitsi ikintu kimwe imbuga zanje nkoresha urafise imbuga yego urabona yuko iby'imiziki byari mukiye ku mbuga mugani nyuma y'imbuga hariho n'amamedi eske usohoye indirimbo uyitwarahe kuki iyo sohoye indirimbo cyambere tuyishira kuri YouTube Legend Kid Official ndizera yuko uza gupininga nuze link ya nza gupininga link ya ndapininga link ya channel yiwe kuya mushoboye kugenda murabe ibikorwa vyiwe yego hama nyene na Instagram nkoresha Legend Kid Official hamwe na TikTok
na page ya Facebook nkoresha Legend Kid Official. Ego ariko rero mu nyuma nyene umuziki dusaba ibintu byinshi bikadusaba yuko mudufasha nuko nyene uri kurabikora n'uwo. Yego je ngomba kubikora cyane nekubeke n'umusore indirimbo mutakizitanga ku maradiyo ku mateleviziyo kandi amateleviziyo arahari je ngarige mba nicaye ngaha muhira nkarabaza Buja TV yarabaza Isanganiro nkarabaza RTN Mbezande mugabo n'umunsi muririmbye umubwira ati nsohoye indirimbo ndashyira kuri YouTube ne kubera iki mu niyo mutaza muzisohora no ku mateleviziyo mukazitanga bakaza barazivuza. Ikibazo gihari ushobora kuba ufise ushobora kurondera nimero y'umu journaliste ukayibura cyambere mugabo amateleviziyo mamuza akorera je ndibuka kera narigeze gusohora indirimbo ndayitwarira kuri RPA ndayitwarira kuri Nderagakura ndayitwarira kuri Radio Culture kuko baba bafise aho bakora kandi ntushaka kumushira indirimbo kandi urazi yuko ari byo byiza uyibashire kuko urazi ko ari amateleviziyo amwe indirimbo yawe atazoyivuza utamusinyiye utamuhaye ushaka kuyivuza. Impamvu urumva ntubwira ati ngo ndatelefona ngo Amipro ndatelefona ngo Ngonde ndatelefona Paul Emile ndatelefona DJ Fanny kandi ya difficile kirindiro aho bikorera ramaze gushika ukavuga ati ndavuye mu yandagiye ku radio se ndagiye kuri televiziyo ngiye gutanga indirimbo. Byarigeze gushika narigeze kugenda ku radio nashimye kuvuga izina Singari Buja FM ariko nyene ntabwo bigeze batwakira babakiri ariyo mpamvu muca mwita mu kwirondera abamenyesha amakuru ameje igihe mwavugana ibintu ntabikore ngo namuhaye amahera ngo yarandi amahera gusa nyene nkuko nabivuze byo nakora kera ubu biratandukanye kubera wa muntu afasha ubashobora kuja no kuri iyo radio uvuze akaba ari waserukira paraporo yuko jewe nogenda kwiserukira ni navyo vyiza kuko muca mwirinda imenyerano niki kuko wowe umukozi uri rudandazwa si wowe kwivugira kandi ibintu wabipanze neza ndagutera intege nanje ikintu cyo kinamanda abandi baririmbyi bose kugira amatimu singomba mugira imenyerano nabo gusanga mu warabinabibonye wenyene ko agiye ku radio mugabo ari undi muntu baronderanye bo kuri byo baba bayaze we ntabyo ushobora kumenya kandi nibyo byiza. So Legend ndagushimira cyane ku mwanya tumaranye. Yego hama izire yuko nikindi gihe zatwiyagira ukunyura cyane akana kantu gashasha nzanye kandi ndagatanguriye kuri wewe kwa Simbizi. Yego kitwa imuhira kwa Simbizi ubuzimana mugano wigeze umwe kandi amazi nawe so rero nani ndabashimiye cyane ku rukundo mwanyerese guhera nkishika mu rugo rwawe no mukazimana kandi nkanashimira no kuri support munyerese n'urukundo munyerese bo kunshigikira mimiriza abantu ko boja kuri YouTube ariko igikorwa gishasha igikorwa gishasha muraza kuyibona link muri comment igikorwa gishasha kiriko citwa gute turipoye we ni demo giwe turipoye agasene nabonye gize guki mbona duzu turatibagurira Ligenda gushimira cyane. Yego nani nagushimiye cyane. Gracias. So mugende sinababwiye ati mugire subscribe ngayi wanje. Mugende kuri Legend Kid Official. Legend Kid Official. Mugende gira subscribe. Kwara keneye aba followers, murarenga 20,000 muri nga kuri no YouTube. Abo ba interesse na link twashizeko. Just ndi wabundi ndabwisha ngugira ama acapella ngo ngira iki oya. Ukeneye kumva ivyiwe. Ja kuri YouTube yiwe mu mwumvirize. Hama muce mushiramo na commentaire down. Mugire intererano zanyu. Kuvuga intererano ikintu gikomeye ko ndabibutse yuko ivyo twahawe ku ishuri zari intererano bato kandi izo intererano twarazirihira amafaranga. Je mwari kumwe yari Simbizi Asemavumba ndabakunda cyane.